Ndabaramukije cane bakunzi ba Ntamvura idahita TV, amahoro y'Imana, amagara meza no kugubwa neza hamwe no kuranirwa nivyo ndabipfurije mu vyanyu no mu banyu. Turi mu bihe aho usanga, kandi si kuvuga ngo ni muri kino gihe conyene, no mu bihe vya kera, aho usanga umuntu bishobora gushika mu buzima akihenda agakora ukutariko, canke ivyo yari yapanze, ivyo yari yaharuye, ivyo yari yateguye, ivyo yari yakenyuye bikamukenyurukana, bikamutekurukana, ntibigende nk'uko yari yabiteguye. Mbere ugasanga hari n'indahiro umuntu yoshiraho akarahira yemeza neza ko ico kintu gitegerezwa kugenda uko, nkaho mbere novuga ngo we ari sûr, yemeza neza yuko ico kintu ariko kimeze kandi ariko gitegerezwa kugenda, mugabo bikarangira bigaragaye kandi bibonetse neza yuko uyu muntu yihenze. Abafaransa baravuze ijambo rimwe rivuga ngo tout le monde a tort, umuntu wese arashobora kwihenda. Hari n'abahora bavuga ngo ntawe udacibwamwo, ngo n'umuzungu aracibwamwo. Rero aha ibi byose bicumbire kutwereka yuko kwihenda kubaho, gutegura ibintu hama ntibigende uko wari wabiteguye bibaho. Umuntu ashobora kuvuga ngo gutirimuka, gukosha, ugasanga yakoze ikosa, canke se ugasanga yatirimutse yakoze ibintu bitari vyiza, kandi we yaratumbire canke yari yipfuza mu ntunge gukora neza. Amajambo rero tugomba gusanga muri kino kiganiro cacu c'uno munsi nayavuzwe n'uwitwa Jane Nelson. Uyo Jane Nelson yavuze ngo l'erreur est une formidable opportunité d'apprentissage. Turayagaruka ko mu Kirundi mu kanya. Yavuze ngo l'erreur est une formidable opportunité d'apprentissage. Rero nubwo bimeze uko ivyo vyose twavuze ko atawudacibwamwo n'umuzungu acibwamwo, ko kumbure tout le monde a tort, umuntu wese ashobora kwihenda, ashobora gusanga yakoze ukutariko, ashobora gusanga yahushije inzira agaca mu itariyo. Hariho ukuntu usanga rero novuga ngo ukunanirwa k'umuntu, novuga ngo kutakigwa kumwe na bamwe n'abandi, ugasanga umuntu ivyo yihenze ko, ivyo yasanze yakosheje, ivyo yasanze yapararanganije, ivyo yahomvye muri projet, mu mugambi kanaka yakoze, haheze imyaka 2, 3, 5, 10 canke inarenga, mugabo ugasanga ivyo bintu n'ubu biracamugiza imbohe, biracatuma adatera imbere, biracamuboshe. Ugasanga ni bimwe mu bintu bikimuteye uruhagarara mu mutwe, novuga ngo vyahungabanije amagara yo mu mutwe, santé mentale yarabaye perturbée, yarabaye affectée. Hanyuma ivyo bintu bigahinduka intambamyi, bigahinduka imbogamizi, bikahinduka ingorane imubuza gushika ku kindi kintu na kimwe ciza yarakwiye gushikako. Uyu rero Jane Nelson yavuze ngo ukwihenda ni ayandi mahigwe, ni akandi karyo kadasanzwe, ni ayandi mahigwe adasanzwe yo kwiga, yo gukuramwo icirwa. Nibaza ko vyumvikana. Mu gihe kwihenda k'umuntu, hari igihe uza wumva umuntu yovuga ngo nabambwe kubera ko yakosheje. Mu gihe hariho abantu ukwihenda bagize kwabagize kw'ingaruka mbi, ku buryo n'ubu novuga ngo mu mitwe yabo hadatekanye. Mu gihe ukwihenda kwakweze uruhombo mu buryo ubu canke ubundi, mu gihe ukwihenda novuga ngo kwabakorokereje ahantu mu kinogo kininiya, bikaba vyarabagoye kuvamwo cyangwa se gusubira guhaguruka, n'iyi saha bikaba bitarakunda. Mu gihe rero ukwihenda k'umuntu gushishikara kubonekana uku canke ukundi, kuri wewe canke kuri jewe canke no kuri mugenzani canke mugenzawe, uyu Jane Nelson yavuze ngo ukwihenda mu yandi majambo ntigukwiye
gufatwa nk'aho umuntu aba amenje. Uwihenze ntakwiye kuguma yicira imanza, uwihenze bigashika akihenda ntakwiye guca yifata nk'umuntu umengo yamenje. Kwihenda ntikukwiye gutuma umuntu acirwa umukenke, kwihenda ntikukwiye gutuma umuntu aca ataramugwa ngo atabwe hirya aho abantu bataba mw'ishamba, ngo ace ahinduka uwo kwibana wenyine. Kwihenda k'umuntu ntikukwiye gutuma umuntu aba igicibwa, aba ikivume, abana bavuga ngo iciro ry'imigani, ahubwo ngo kwihenda gukwiye gufatwa yuko ari ayandi mageme meza umuntu aba aronse kugira ngo yigiremwo ivyo atarazi, kuko biba bisigura ngo kuba yihenze agasanga ntibipasa, agasanga ntibicamwo, vyavuye kubera yuko ico kintu atarakizi. Mugabo rero uya aca akimenyeraho, yamenye yuko icatumye ayoberwa ari kubera ko vyagenze ukuntu. Ubu rero aca yikosora kugira ngo ntasubire gukorokera muri iyo ngorane, ntasubire kunanirwa, ntasubire kugisanga agize iyo esheke, uko kunanirwa, urwo ruhombo nk'uko vyamubayeko ikindi gihe kanaka. Rero ngo kwihenda mw'abantu muriko murakurikirana Ntamvura Idaheta TV na bino biganiro vyacu tubashirirako, nagomba ngo mwumve neza yuko kwihenda kudakwiye kuboneka mu buzima bwawe nk'aho ari ukumenja, nk'aho ari ukumena ibanga, nk'aho ari uguhemuka. Warihenze ko wihenze rero nukuremwo icigwa. Iki rero nico kintu gihambaye cane. Ntuzeye Nelson Mandela yavuze ngo jewe sinigera ntsindwa, ngo ntatsinze nkuramwo icigwa, ariko simba natsinzwe. Ibimunanira si kuvuga ngo ntabihari, ibitagenda nk'uko yari yapanze si kuvuga ngo ntabihari, ariko ikintu gihambaye avuga ngo bijya vyananiye ni nkaho nari muri stage nca ndabimenyeramwo, simba natsinzwe kubera yuko sinca mpeba, ndabandanya, ahubwo ejo rero nkazoca ndagitora ca kintu cananiye. Rero kwihenda canke ukunanirwa n'ikintu kanaka mu buzima ntibitume wewe vyabaye ko uca wicira urubanza, uca wigwiza n'ubusa, uca umengo nta gaciro ufise, uca umengo nta jambo ufise, uca umengo wewe ntukwiye kuba mu bantu, uca umengo wewe ukwiye kuba ikivume, ngo bice bituma wamana ivyiyumviro novuga ngo biri negatife mu bwonko, mu bwenge, mu myiyumvirire yawe. Oyaye ntukwiye guca wumva umengo nyene n'ibiri ntibizokunda, kubera ikibazo gica kihaba kwa kwihenda kwawe, kwa kunanirwa kwabaye kugumye ngaho nyene gutyo oya, ukaguma gufata gutyo oya, guhava guca gutuma ugirane unanirwa no gukora ibindi kubera yuko bigutwara umwanya muniniya, kandi ari ibintu bisambura, atari ibintu vyubaka, ari ibintu bicana intege, bicana inkokora, atari ibintu bishigikira umuntu, atari ibintu bifata umuntu mu mugongo. Kubw'iyo mpamvu rero wewe sinzi bihurimwo, sinzi ibyo uri kuracamwo, sinzi ibyo waciyemwo, sinzi kahise kawe, sinzi novuga ngo background yawe, ibikikuje ubuzima bwawe, ibikikuje wewe nk'umuntu, ko vyabaye ibikunanira, ko vyabaye ibigusambura, ko vyabaye ibikubomora, ko vyabaye ibiguca umutima, ko vyabaye ibiguca umugongo, ntavyonze. Ariko mugabe ikintu ngomba kukubwira, ikintu gihambaye suko wananiwe, suko vyakunaniye, suko vyakugoye, suko wihenze, ahubwo ikintu gihambaye mbega wakuye mw'icigwa ikihe kugira ngo rero ntibizosubire kukunanira. Mbega waratemvye ucugumayo canke wagwanye intambara kugira ngo uvyuke wongere ugaruke, hanyuma ubandanye intumbero y'ubuzima bwawe kugira ngo uzoshike kuri kazoza. Mbega wabifashe nk'aho umengo n'iryo herezo ry'ubuzima, wabifashe nk'aho umengo n'iryo herezo ry'urugamba, wabifashe nk'aho umengo uratsinzwe biraheze, ntushobora kuzosubira kwiratrapa canke
waratahuye neza yuko kimwe chance ikindi kizokunda, udaca ugarukiriza ngaho, udaca uhebera ngaho, uzobandanya. Wabifashe gute? Wavyakiriye gute? Ubigendamwo gute? Ubibayemwo gute? Ukunanirwa wagize muri kahise kawe canke ukunanirwa wanashaka kuri kuragira muri buno buzima bwakubu kawe, mbega uri kukuramwo icigwa ikihe? Ukwiye gukuramwo icigwa kigufasha kubandanya kugira ngo mpaka ushike kuri kazoza kawe ugamije gushikako. Nane majambo rero ya Jane Austen yavuze ngo l'erreur est une formidable opportunité d'apprentissage. Urumva vyumvikana yuko utananiwe, bidashitse ngo bikunanire, bidashitse ngo unanirwe, bidashitse ngo novuga ngo utakaze uhombe uhure n'ibikubabaza, bidashitse ngo usange wihenze mu mikenyero yose wakenyuye, ico gihe ni wowe uri kuriga, nta kintu kimwe wowe uri kuriga. Vyoba vyoroshe nk'umusururu, vyoba vyoroshe nk'ubuyi, vyoba vyoroshe comme bonjour. Ariko iyo bikunanira, iyo bikugora, ukabona ko hari havyo wihenzemwo, ubona n'ahantu ukwiye kwikosa, ukavuga ati naramaze kubona ingene vyagenze muri kahise, cagenda bigendeje gutya vyace bigenda ukuntu, n'ubu sinzosubira kubigenza gutya. Usanga rero ufise experience ndende wakuye muri kahise kawe. None rero n'aya majambo wewe ukurikiranye Ntamvura Idaheta TV, ivyo waciyemo n'ivyo uri kuracamwo bishishikaye kukubera icigwa, ubikuremwo icigwa c'ubuzima, ahubwo ntucubaho wicira urubanza wigwiza n'ubusa nkaho mengo ntacumaze. Wewe uri umuntu w'agaciro, urashobora gushika kure, kuko nta muntu numwe no muri bagiye wewe ubona ko mengo vyaraciyemwo atigeze yihenda, nawe atapanze ikintu agasanga capangurutse, atapfunditse amapfuna agasanga yapfundurutse, atagize ibintu vy'imigambi y'iterambere agasanga ntivyagenze nkuko yabishaka. Bose aho barahaciye. Rero wewe kuhaca nta gitangaza kirimwo, nta gishasha kirimwo. Wiyakire, witahure, hanyuma ugume ubandanya usatira, uzoshika ku ntumbero wihaye niwavyitwaramo neza. Niyo mpamvu ibiganiro nk'ibi bishishikara kuza kugira ngo umuntu arabe ingene vyomufasha gushishikara kubandanya urugendo rw'iterambere, urugendo rw'ubuzima bwiwe. Rero jewe Janvier Manirambona naye ntaramanye namwe, aha niho ngomba ngarukirize kino kiganiro nabateguriwe uno muzi. Raba yuko ivyo uri kuracamo canke ivyo waciyemwo hari icigwa wakuyemwo canke uri kurakuramwo. Nico kintu gihambaye, nico kigufasha inyuma ya esheke, inyuma ya erreur, inyuma yo kwihena, inyuma yo kunanirwa, inyuma yo gutsindwa, inyuma yo gutakaza, inyuma yo guhomba. Icigwa ukuyemwo nico kizima kizogufasha kubandanya. Ni agahwane.